twayisezereye avec fin de l'année. Bisigura yuko mu gutegura ino politique salariale bari bafashe ziya 40% bazihe abakozi bari ku kivi, hama babike 60% bari bagize ngo bazozitange muri 10 ans. Ikibazo je nasanze caca kintera ikibazo ndiko nakurikirana amadosiye, nasanga umuntu vohokwe wewe ashika yaronka akatasanga mugenzi w'amazi y'aka 10-15 aca binyuma yiwe yarantabirite tiko turarunda ntiyashoboka. Twaragerageje turabisigura kandi Dieu merci byarumviswe. Ibyo mworose les 60% mworose muri 10 ans ubunyene ari kuri budget muzoyaronka ukuri kwamye. Les 60% za droit acquérir leta yakoze akigorwa kwiye hafi plus de 170 milliards kugira icyo kibazo kibeho burundu. Nukuvuga rero iyo preoccupation izosubira avec la politique salariale atanumwe yagiye munsi y'umushahara yafata. Nibyo nibaza uhare ngaho atari ku rutoki azoba afise emploi type atari yiwe. Rero ayo maikari yagiye ari créa ni en fonction ya responsabilité, en fonction y'ivyo akora. Nceda kigira ko muri izi réclamations ziko ziraba haba ibi vy'ama location familiale haba kuri iyo emploi type na emploi type zitatu tiko turigira ko réclamation mugabo hari ikindi numvise kandi kica kijya muri logique hariho emploi type ihari mugabo iri mal défini. Mwavyumvise iri mal défini bakaguha iri donc ça veut dire mal défini kuba si dans groupe aho warenganije n'igihe groupe urimo abandi bose babahaye par employeur kubi bakaguha iri musi yabo aho cyo tukuduza ugahamza babandi baguhaye niniya turagukorora ugahamza babandi mugabo nimba umugwi kanaka wahawe emploi type imwe iyo twisha muri catégorie ya emploi type mal défini iyo nayo naba bariye abo twamaze kuyaga yuko toute activité toute réforme toute politique yitanguye iragira evaluation. Rero muri evaluation niho ibyo bibazo bizaca byigwa kugira basubire bazidefinisse conformément en tenant compte des réclamations zagiye ziraba. Kandi byo twifuza duhejeje izi réclamations zibone ku nyene yuko twoca dutegura evaluation kugira dukure ibyo bibazo burundu.